Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Ino saha na kano kanya ndanezerejwe no kubana namwe, nshobora kubereka umuhigwe uwo ari we. Muri kino gitondo nzinduwe no kubereka umuntu ahiriwe ukuntu aba ameze. Urashobora kwiyumvira ko umuhigwe ari umuntu yujuje amatungo yose. Eka kuzuza amatungo ni vyiza, canke kugira amafaranga ni vyiza, ariko ijambo ry'Imana riratwereka umuhigwe uwo ari we. Muri kino gitondo muno mwanya nyene tugomba turabe umuntu ahiriwe ukuntu aba ameze. Turabe ino Zaburi igice ca mbere, turabe kuno murongo wa mbere kugera ku murongo wa kane. Hari amajambo meza atwereka umuhigwe uwo ari we. Turabe ino Zaburi igice ca mbere ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa kane hatwereka ano majambo. Haravuga hati: hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomuberako. Imana ishigwe hejuru cane. Aya majambo numva twoyasangira ko nawe agira hagukuye n'ahagushikanye. Ati hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abacokoranyi, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomuberako. Aya majambo y'Imana ndumva yogira ahantu agukuye n'ahagushikanye muri buno buzima bwa none. Umenye yuko mu gihe uriko urubaha Uhoraho, uriko urakora ivyo agomba, uzobura umuhigwe. Ndakwipfurije gukora ivyo Uhoraho agomba, ndakwipfurije mu nzira zawe wumve yuko uriko ukora ibiroranye n'ivyo Uhoraho agomba. Ino Zaburi igira ahagukuye n'ahigushikanye, wiyumvire kw'iherezo ryawe, nanje niyumvire kw'iherezo ryanje, tubone gukora ivyo Imana igomba. Aho uri hose, ivyo urimwo vyose, wumve wokora ico Imana igomba. Aho uri hose, ivyo uriko urakora vyose, ndizera ino Zaburi iragushikiriye. Wumve wokora ivyo Imana igomba, kugira ngo nawe ube mu bahigwe, mu bantu bahiriwe. Ndumva ino Zaburi yogira ahantu igukuye n'ahigushikanye, kugira ngo ubone kubandanya gukora ivyo Uhoraho agomba. Hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomuberako. Ababi ntibamera batyo, ariko baba nk'umuguruka utwagwa n'umuyaga. Nawe ndakwipfurije kutaba mu babi, ariko ndakwipfurije kuba mwabo bahirwe, ku muntu ahiriwe
umuhigo uwo ari we wamwumvise, ariko ababi ntibamera batyo. Ndakwifurije kuba umuhigwe, kuba mu bahigwe, ivyo ukora vyose ukora ibiroranye n'uko Uhoraho agomba, no mu mvugo, no mu ngendo, no mu nyambaro, vyose ukore ibiroranye n'uko Uhoraho agomba. Icubahiro kirushiriza kuba ic'Imana ubugira kandi. Ndakwifuriza ino zaburi igira hano ikuwe n'aho igushikanye, maze icubahiro kirushiriza kuba ic'Imana. Imana irushirize kukuzigama nkuko yahereye kukuzigama ukiri umwana muto, ukiri uruyoya, yagiye kuzigama kugira ino saha na kano kanya aho ugeze wirawe, umenye yuko icubahiro ari ic'Imana. Ivyo ugenda ucamwo vyose ni Imana igenda ikuzitirira, ni Imana igenda ikuzigama, urushirize kugirirwa neza n'Imana yakuremye. Icubahiro